Yitwa Béatrice Kuva mu 2014 ndiko ndagenda nkumva amaguru atonekara ntambuka amaguru atonekara ukamenga n'ibisebe biriyo ndivuza mfata imiti kugeza iyi saha nivuza nta kintu na kimwe cigeze kivamwo kuko kuva ico gihe narakora akazi ko kudandaza naciye nsa n'ubiryamitse ndabireka kubera n'udufaranga nakoresha twose nadukoresha nja kwa muganga nja ngaha nja kuri Prince Regent nja kuri Wakarede nja kuri clinique nja kuri maison médicale nta bitaro na bimwe byo ngaha Bujumbura ntagiyemo kugeza naho udufaranga tumperana kuva aho mu 2014 kugeza iki gihe ngifata umuti haragera igihe rero nza ndaraba no mwijoro nkaraba n'ubwenge bukagenda ngaca ngenda kwa muganga ngiye kwa muganga ndagirisha ama examen niho basanga fise karikire rinini cyane mu nda riri mu ifyigo ndaja muri Tanzania naho biranka ndaja mu Rwanda ndaca muri scanner yo mu Rwanda icitora iri fyigo niriragwaye byose aragwaye rimwe riri kutuvyimba irindi ririmwe iryo buye niho batora n'umugongo mu 2017 18 ncaca muri scanner zo ngaha scanner ya Kira bancisha muri scanner inshuro zibiri niho batora umugongo n'aya mafyigo ibipapuro byo kwa muganga bamaze kubimpa abaganga bamaze kuvuga ati ngaha wabonye aho bampereye igipapuro cyo kurondera uburenganzira bwo kuja kwivuza hanze hajya bari bamaze kuvuga yuko badashoboye kumvura bidakunda bampaye uburenganzira bwo kuja kwivuza hanze kandi haraheze amezi ngira 6 nimba 7 rero kuja hanze nta buryo nta mikoro sinkora akazi n'ibyo nakora sinkibikora rero ikinzanye hano nje gusaba ubufasha kuri uyo wese afise umutima w'impuhwe n'ikigongwe angirire neza ampa ubufasha hama nje kwivuza ndokora ubuzima hama mbandanye kurera abana banje Imana yampaye yampezagije ico nico cifuzo ciwanje ndatabaza uwo wese ari hanze y'igihugu eka no mu gihugu cacu abavukanyi banje inshuti abagenzi uyo wese afise umutima w'impuhwe n'ikigongwe amfashe kugira nje kwivuza muri ico gihugu c'Ububirigi cemeye kunyakira cansavye amafaranga ni menshi cyane menshi ibihumbi 23,600 by'amayero n'amafaranga menshi cyane hanyuma tuyashize amafaranga y'iwacu ni miliyoni 70 hagati ya 80 na 70 niyo mafaranga bansavye ndabatakambiye ndabasaba nk'abavukanyi banje bondokorera ubuzima kugira mbandanye kubaho nanje